amapiruzo yagura so nkamwe yosanga wugura iyo radio muri ihurira ko mwidoga ngo nibi ya turiko twanura ibiharage gisireno nawe ariko yanura inko navyo numva muvuga ngo muri ihurira nawe urumvi hahandura hamaze neje nagiye nahasiga mugabo usha umuntu atamenyere gukora hama bava hose hahiye siko wemeye ariko nawe araronse ubuharagura bubona mugabo burya turakenya nta mavuta hari nta munyu hari nta n'ingereko ubuharage bwonyine aribwo tuguma duteka atangereko ntibibaze ngo abana barahaga ku isoko nta biharage by'imihanyu bakigura karabaye nagomba ututobore ushore imihanyu mikeye hama ucuzuzanye imyumbati izotumaze imisi tuze turagereka ko neje nogira gute kubona je nanje nkenye uri umushinga ntahe muri uru rugo umenye no kungene wo rondera amahera nyene tugure inkozo sibu uyu munsi ntiyica urubanza kandi umunsi umwe ntubuze inzovu kubora jewe muri iyi minsi ngiye kwihangana ndabnyene no vyifatamo nawe no ndi umuntu w'umugabo ese ibyo nyene sinzobona nyene ndabipanga nawe gushora iyo mbega yemwe no kwikora mu nda ngo ndashoye tuno duharaga abana banje bagasigarana umukanda mu nda bagire kubura ingereko bagire kubura na nyabuharage aya sindavyemeye n'ukuri havyo nemeye uzafumanza ndabije kunyene niyabura tuzaza turajya kunyene basha nishinze kuryama ariko ndabona kumengana kereya asabva bo mbona birakwiye ibi Matilda uri he sa uri narino hari ico naringiye tutavuganye urabona ngiye simba nzi ngo nzoza ryari ngo nzoteba canye nzotebuka urazi nawe umuntu agiye ku kazi oya nta ngorane ndashobora kuronka akazi keshi amafaranga arakwiye nta ngorane na zimwe n'ukuri vyose birakwiye nina ramuka naho mbonye hari ibigoranye ndamenye ingene ni yaranje nta kintu na kimwe kiriho kigoranye nta kibazo ivyo nivyo nagira ngende tuvuganye dusezeranye oya nta ngorane kugira ntihagire ingorane zisigara ngaha kiguteshe kwibandaniriza ku kazi vyose biratunganye uhageze ikigorana nzokubarira ntakubwiye naho murajya amafaranga y'abakozi nawe nese nshobora kubura yo nocikisha ko ngaheza nkaba ndifashisha mu mwanya naba nkirindiriye yego kumbwiye gutyo nta kindi yisigaye musigara amahoro yego urugendo rwiza ahubwo yego nahandi sindanabaherekeza kubera ndaza abakozi bari mu gushika bo hava basanga atariho ndi nawe tuzoza turavugana yego umushika amahoro yego
mbona huguruye ngira ni hakiri oya niho bari genda aragenda yimwi imuzane hari turatomboye ni hari Nimwe muyengereza akatwe ko nibaza ngo bantu banzindukiye ntibande mahoro. Twebwe yera. Mahoro. 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 Ni sawa none. yego Hamwe araganye mu kwamba. ngira turamaza Uramahasa ko. turamaza Yego. Mwari muje gutora ya mahera. yego Basha mugira Imana yasigaranye. Nukuri nariko ndibaza ntimbega honda yatera canke nkava ndayakenera. hoya nanzi kuyikoze ko duhaye ndazibaza ko twapfa dusanga wagiye Oya ntaho nari kurya nari kugenda yamara ntabahaye kandi twarabivuganye. Nkaba nagize Imana akaba yasigaranye. Wewe wasabye 40? yego Akira. Nawe ni 30. Hama rero ndazi ko mugomba muje mu isoko. Ejo rero nukuzinduka kuza kundandurira ibiharage. Hari ibiharage vyaguye mu murima. Nukuri mwe mwatera hamwe mu kabande. Vyamereyeyo ntiworaba. Nukuri muze mwigore muze. yego Murabona ko ndabahemvye neza. Mugira ngo mukorere igiteka. oya nukuri ne tubandanye Yego, genda musume neza. yego buri mani mu rutiro umutima mu ngabakiriye nahandi ho usanga ndiko ndanywa sino kwima kwe oya jewe nanje urazi ko jewe mu mutima mu bivise hariho abantu reko bazana kugushorera kuko bafise amahera bayabuze naho kuko babazi bagufitiye nk'ideni ntibagaruka nkuna rero nukuri kwimana izi modoka zamaze hitagaha urabavye gujumbura urabavye igitega baruhukira ngaha Jemura ndabibona ko ariho ni modoka nukuri kwimana timbikiye rukamuha ngo mpa musite rukamuha nukuri ma kugira ngakuri ntashobora bica kure cye sinzi gituma none washaka iki emwe jewe nta kindi nashaka atari umunyu Ego. amahera ariho oya no kuri ubu ntayo mfise Mpegeye urazi ko nahora ndagutevye no mpegeye kuvuga ngo iki oya jewe urazi ko ntameze nk'abarya abantu uyabwiza uko mpegeye kukubwira ngo iki jewe noneho urazi ko nahora ndagutebereza n'ubu none nk'umukiriya w'igitoki kiraho nta kigenda na makina kati yambune mahoro ni mahoro uragodotse tagodotse akaramura nenge kumenya reka jewe kutandamutsa yambu amahoro ni neza ni sawa kweli simere nk'umutira w'imfizi urangopesha ibiro bibiri by'umuntu angorane bemeze ko mfite ururimi rumwe labwene butike sigaye imeze laba ntona ko naza amashashi ihwe zuraba byose ni biri muri mwebwe imadinze mvuze nuko wikunda umva imbere y'idirisha iby'amadeni ni wundi munsi kanoneho nyima bize bisumba ego genda hoti baza biyandaza mbega wanje iryo ntanga ivyagusanga hare nta nyuma butike hari nawe utinda ndagurikirera emwe gari ko uravuga ngo biyandaza bose bake ariko gantuze ndiko ndaravuga umugabo batani urabije barajyana kaja umugabo nk'uyo ngo naze kugopesha ngiro bibiri fata impano wijana washaka ibiro bibiri kandi rero hajya arafise n'amashure mugabo we wakenya ubu unye hari igihe kizoteba kikamwiburukira ugasanga ubwo bukene asigaye umva rero abanza hakozomwiburukira ntihazompembera amafaranga y'uwo mwino muhaye oya hari igihe ubukene arimwo buzohera hanyuma akaguma aza kugushorera nicamwurukira kizokuburukira we size kizokuburukira mugabo niba hamare mukobwa sabwe ni kuri munyu wahe n'akarabo kasigaye gaye oya sinova ngaho kunyene fumu ndabira nipire fumu ndarandiyumviririza radio numviriza n'akazi kikoko emwe jewe n'ukuri nta kibazo nta kibazo n'amajanani oya jewe urazi ko natinye ibeye sawa emwe nta ngorane genda ego vyana kajana n'ivyana kaje nyene ntumbazi nuko ariko ibintu bimeze sawa genda ego mabuja ari kubiraya erega arabihamaza Nukuri cyangwa se uno twikorera mwaka. Mukama umwimbo ntazoronka niyashira niho ubona bimeze gute oya nibyo reka natwe tubifuriye asa nanje ndashaka iryovu oya reka tubifurire nukuri je ndamwemera urya ni sawa urabona wikeneye nk'umugambi urangura udufara ugenda kudutora twakwiye nawe ushaka kumugurana amahera ushaka yose araguha ukazoza urakora reka nkore
Usibele zine. Wakuye? Ehe. Mu mahera wakoreye. Kada mahera ariyo. Ehero ndagutera inkuru. Haje igikoga kiraho kiranya samako. Ngo tumuhebe, ngo tujana handi hantu, ngo dukorayo ngo ujya ngo ntavyiwe, ngo cene ngira ngo ndagupange nani ngo duce tugenda. Aho hano mahera ntiyaduhaye kubera twakoze. Ahubwo ntanzi. Hari abantu usanga afata n'abakozi ukamenga niyo baha amahera kubera bahaye amaboko. Ngira yibaza ngo natwe niko kuko nyine. Dufata neza. Arazi uko aduha amahera yiwe kubera twakoze. Ngira yibaza ngo ni nkabariya bahora bakora jewe. Ahubwo ntibamuzi. Ahubwo iyo bayo ntumye umukozi. Nace ndamuzana akahakora akaraba ingena dukoresha neza. Nanje mu gukora nkora nkuko nanje nikorera mu. Gukora muhiye. Dukotokera ishatwe dushakiye. Yego. Sivyo akubwira ati mwegenda mufungure isaha mushakira amaza gutaha ni mwabona zigeze. None wumva naducunga. Bakobwa Aline. None humugeze. Mwarimu hakora koye. Erega nta byatsi biriye. Nta byatsi biriye nyene. Reka bibagore nimwe mwabiteye muvyegeranya ndababarira. Siko nababwendize muraca kure na kure naye ntubona. Oya ntaco turagerageza. Hanyuma rero mwari mwaje muzanya kabido k'amazi. Akira rero hama muje gufungura. Muraza kuraba isaha n'ijya nyene mwama mugodokerako muce mwicura muce mutaha. Kuko birashobora gushika ugasanga sindose umwanya wo kuza kubagotora. Nta nakimwe. Yego. Haraho hari hasije kubera ubukorwa bwinshi ndakora. Hako. Mwebwe. Yemwe. Mwebwe. Sabwe. Duhe natwe. Ego. Niho muri. Mwe niho turi. Nawe urahagize neza. Ego, karibu. Ni mutaha. Amahoro gamu. Amahoro. Ashike kone kukuzanye ngaha. Muraho namwe. Ego, namenye ngenda kuzanira agatebe. Ego sha. Ha. Uri urinze guhanagura. Yego sha. Muraba mwandarije. Nta ngorane mutaha, umushitsi arondererwa ashitse. Ego. Nivyo. Nihari. Yego. Mumpamagarire. Hewe. Ntuzewe. Uhamagarino. Ego. Hariho umuntu ariko arakurondera. Yemwe ndatomboye yari hafi. Yego nihari. Ntantu yari bwaje kwera. Nivyo. Ni mutama yashitse. Ndakuzanira agatebe nawe. Nakaja. Uraho. Ndi ngaha basi. Ndakubona kabisa. Imisi myinshi. Naye ndagukumbuye kabisa. Icara nawe. Rego busingitembera. Ndugitembera. Oya. None ubuzwa ni iki? Abenavye ni icare. Ngore udukuru wa mutama tuzaniye. Oya. Umugabo yoshwa n'agashamba. Ntajewe no mubuti. Nagira bene abo nibo bababuza gutembera akwigumiza haruhande. Oya. N'ubushomeri bwiwe nyene. Uzi ni inkuru. Sa? Ndakuzaniye inkuru nziza. Imeze gute? Hariya nkora. Nakuronkeye akazi. Jewe gakwiranye n'amashuri ufise. Ariko n'ivyukuri ivyo. N'ivyukuri. Bega yemwe no gushimira gutega yemwe. Mwe nayo no bashimira. Nawe sinzi ko umugore azogukunda. Bega yemwe no reka kumukundira gute. Ndavye ubushomeri twe dufise. Ubukenega muta twe dufise muri iyi nzi. Yoreka kunkundira gute. Uza guherama. Kandi ico nzoba ndonse nawe ari cazoba ronse. Narega mukama nkutu zomushimira gute mutaha. Oya ntaco ndamwatse. Ntaco ndamwatse. Oya nukuri amaze guhembwa. Azoraba kungene yo gushimira. Kuko udukuye habi. Nivyo nukuri. Urabona nta wundi nari kubibwira nzi kushomerereye ngaha. Sukushomerera gusa. Nari gushimira ico kuko ibishomeri byari byinshi muta. Mugahera guhisemwo we. Naringeza aho umwansa sha. Uzoronka ico muhabuye. None mwene wanyu ni mwene wanyu nyene. Ubu rero kiba sinteba ngaha ndagiye nagomba kubasezera. Reka umuntu aguherekeye. Nimuhira nasiza atariho bari. Reka tuguherekeye. Naguherekeye. Tugushika naho gatowe. Yo mbega mu mutima ubameze gute. Oya. Mbega none ko nje niyumvamwe ibiro. Yego. Wewe reka kukiyumva. Shaka ntabwo habona atari mutama mukama.
Nikashani yako. Bigoye. Wewe none ko akajagari. Akajagari. Abo baguma bikina ibiti. Kashabo si babakozi ba patiri gashaba ariko bari. Iyo si niba nikaka mashini kiciri. Yewe sa uzi n'inkuru. Ntabwo je ntabyo no kwemera ko twoja ngaho twicwe n'inzara. Ijya mbwa yoro ni mu ka urabona kapfuye guheza akaca kararonka akazi. Kandi kwishure nta n'ubwenge yaturusha. Uraze ndakubwira. Urabona imyaka tumaze dushomereye kandi ngo twari reka share. Dufise amadiploma. Uraze ndakubwira. Kandi yavuye guhembwa anwa wenyene ntadusoma. Uraze ndakubwira rero. Jewe ubwiye sinari nzi ko nawe byumviye. Iyumve wa muntu. Ahubwo rero ndambwa mfumbasi. Yankubwira. Jene nato umugambo. Umunsi ndazi ko kagiye guhembwa. Yoya niyo kariho aho kagenda. Newe wakabona. Tugategeye. Tuyakangure. Cyanye nivyo nagira nkubari. Indi ndira camo. Si. Akunda guca hanyene. Mugabo gasha. Iyo turondera umugozi ukomeye. Kuko aje ni moto ahava dusiga. Arabanira yo deyo ni moto. Mugabo je nta moto yubahuka. Gakunda kudagamba n'amaguru. Wecho mukaho hepfaho. Nanje nje hajya. Nika kubera gasanze duhagaze mu ibarabara. Ni ko bava gatinya kutwegera. Ndakubwire kandi. Apana byo kuvuga ngo ntituhava tutamubonye. Uko nta yindi nzira cyabo. Oya nta yindi acanyene. We rero. Comoka. Comoka. Wewe jaho nanje njaho. Comoka. Uri nakaje duhuye. Ko wifata ku mahoro nakaje. Yambune. Isa. 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 Akakanya. Uronse akazi wabaye gucyo. Nabaye gute. Ibitama byose. Ari we uratangu. Ibitama byakure. Nukuvyimba. Ndagwaye. Ariko no kwinda tomboye mukama. Uno munsi ndatomboye no kuri kwimana. Kubi. Aba bana ari mu mpagasha. Ego ni kuri kwimana. Gutomboye iki? Kuntebe yishuye ko twicaranye. Jewe nzokubwira kituma. Tukashawa mugenzi reka. Tukaronka diplome rimwe. None raba wewe imana yaguhe waronsa akazi. Tukashawa mugenzi kuri kwimana. Ijo ntege upana kuri kwimana. Sha nta kiravamwe. Kuva ukoreye nturahembwa cyane. Sindahembwa. Mugabo rero. Cyamba buyesha. Ndabizi mugabo je naho ndiko ndiruka. Niruka nguma ndakuronderera nawe. Akazi? Yewe mukabano bampiri. Wampiri we mukaba. Urumva rero twe ntiturahembwa. Aha ndacarindiri. Mugabo naho ndindiriye. Oya basi. Numvise imishahara yacu hakigenda. Nta cyukaba ufise aho hagarara. Bisuba kuri watwahirira amasitara tuge mu masite rikaturengerako. Reka shareka. Imishahara batwemereye se umurengera nta kirimo. Abamaze ntaco bashaka ni be. Mugabo rero. Naho ntarahembwa. Nta cere gukora nta na kimwe. Ndabura n'umuntu amamajana n'amajana nangahe. Canye ibihumbi bingahe ngo ndagusabira icukora mu gihugu. Uzo ntabaye. Ukiciyera umunsi nukora. Reka ntaco naho ibiyimbeke. Ego nta na kimwe. Naho ibiyimbeke nta. Kubura nkabura n'imbuga itunukura. Niho kironde. Mbega mahoro. Ihama. Mbona wankakunda mutsuka menga twarara. Bite none. Ni sawa, sibi nyine ubona. Urarusha? Ndarushe basi. Akazi karambanye keshe sinatashe. Mbera wari umaze imisi he waraye he? Nano umuntu ntashobora kugira ingorane nyabaki. None nk'imvura yaguye jewe. Nzoca ndayirohamwe ntahe. Iyo mvura yo. Cyane ntejeje akazi bwije. Ubugomba jenime nijoro banyicire mu nzira. Cyane akazi kambanye kenshi. Noca ndagata wumva no ndi kukaza kahe. Mbe iyo mvura yaguye itaguye ngahi wacu yaguye he? Cyangwa kukazi wokora abandi akaba ari usigarura gakora wenyene ko Hago cyo urantangaza. Ndagutanga hago ni untangaza. Ugira utangure kunkoroga rero. Ndagukoroga mu kubaye ubuye. Kubura nkabona amafaranga yo kugura imbugita witwa ngo urakora akana kamara amaza. None imbugita ni ngorane. Urinzi uronka ivyo utonora. Imbugita ntushobora kuyitira no mu mihanda. Ndayitira he? Jaburi ivyo by'amahera kurambaza. Sindahembwa. Murahembwa. Turahembwa. Mbeya kumpenda umpenda nti murahembwa ako kazi no fumugaheba. Ufuze turimo ibijumu turimo ibiharage. Hanyuma amahera tuyarondere muri ibita. Ndacari muco bita ese.
ico citwa ese ndiko ndasuzumwa ku kazi kugira bamenye ko baze bampemba amahera babonye ko ndakazi ukazi none muri leta boca bava kuyora amahera bakayora gutya baguha batabonye neza kuri kura bakorera ivyo bifuza iyo ese uyikora amezi angahe haheze amezi 5 amezi 5 urumva uracari muri ese ndacari muri ese amezi 5 nina tombora nshobora gukora amezi 6 rero bagaca batangura kumpemba mu kwezi kugira ndwi noneho kuri kwitongo ngaha urima ntibishobora gushika ukagira ingorane ukabura ico urya kuri kura binsaba kandi ngaha urima nawewe uri mu bukene bwo kuronka amafaranga kandi ukora witwa ngo ukorera leta nzoyaronka none uzoyaronka ryari ataca kimariye ndagusavye rero reka kunkoroga je kuko ndiko ndakora ico nzi uzigiki urakize mugabanye n'ubu nokwe wogirane mara uhore nubundi nikigutahishije aya masaha nta ukizi rero madamu urumva rero jewe ngomba gusubira ku kazi rero muze musigare ngaha abakozi mugenda ari ico tugomba kuvugana bene bambwiye ko yangurane wayironse nari nakubwiye ko nzoyikoresha ari uko tuvuganye ejo nuko natashe nasomye tutaje ngo tuvugane oya ntiwari wasomye no kuruha wari urushe umugambi twavuganye wari uwo gusubira mw'iyi nzu tugahindura ayo mateguro umugambi wa kabiri amabati hama wundi mugambi ugira kabiri twavuganye ko tuzogura igitungwa cyo kugira ngo kize kiradufasha mu kuronka amase mugabo duhejeje ivyo byose niyumvirije ko noca dutera ikaratusi urazi ko wabitoye urazi ufise igikumbu c'inkaratusi kuruta n'ufise ntuzenye igikumbu c'ikawe burya nazo zifise akamaro mwitongo no gufasha umuryango yaragasha inkaratusi uzoheza gutera utazogaruka ngo uzurabagara utagaruka ngo urasubiramwo ngo ushira kwifumbira ugira gute uheruka kuzikurikirana ukizitera mu nyuma usigara rukwirira ifaranga gusa uwo mugambi w'inkaratusi wiyumviriye niwo kandi noneho imigambi yose ni myiza igikuru nuko tukwiye kuyishira mu ngiro yaga amasigara cicara ngo tubivuge mu rurimi gusa tutariko turabikora kuko amafaranga uravye nabi niyo gukoresha uraba nabi akaba ari yagukoresha ninaco gituma rero ndagushimiye ko turiko tuyaga dushira hamwe tuvyumvikanamo nibaze iyo migambi yacu kwizotera ije imbere atamugambi n'umwe uzotwasha nta ngorane injira zigakiranya kuba amahoro bagize bwakeye banyakuba amahoro yego nibikigira n'ingoga je twaye tuje ko jana nje kubasaba ijambo hariho umuntu agura iyi parcelle hama rero iyo parcelle mbo ndabona yuko menga agomba kungora kandi nka prozos ndazifise mbo mugabo hariho urupapuro rumwe bari bavuze ko tutoshobora ntafise nagomba mugabo ubwo sigoro byukuri byose biruzuye mugabo ariko ari Every time I leave Allo? James abantu bari korangora uri he? Kukabare kwani? Ndaje. Urubagiye. Wumvise riko? Ngo turiko turamugoranya guheza giko. Abo bamuhamagara nabo ngo kukabare. Wumva gushaka ijambo iwe umuhamagara uri kukabare. Ne tuzoba bande. Gusaba ijambo muri ino myaka. Nukuri atari ngorane. Yo. None nk'ubu uwo mubwira nk'ivyo ariko aratugiriye. Byo munazira wewe. None tumurindira kugeza ryari. Reka turindire twumve ivyo agaruka tubwira. Urabona ga yemwe ka. Reka tumurindire twebwe dufise ingorane. Siwe yagihamagaye. Hanyuma rero ibyo mwariko murasaba
ibishotse bibandanye oya nyakubahwa raba by'ukuri mudutunganirize kuyagenda none gabanya kubahwa je mfise ingorane zihuta z'amaraso n'umwana wanje bakomerekeje nashaka mu mpagapapuro naho ko bakangana gutya bamunjanire kwa muganga nanje mfise ivyihuta niko ndakubwira none amaraso yasesetse naje ndahaza ndarasubitse igikuru nuko muraba kwa muganga ndakomya amashyi basi mumevuga genda mubanze muvyiyumvire murabe ingene muzoza mubivuga hanyuma rero mwongere mwige n'ingene muzoza mubimbarira none wewe waza ko ari gutyo nimutunganirize uwo muntu afise izo ngorane je no tumangaruka hano ko navuze nuko nyene mbisa nugaribiro nigire mbisa je ningoga ko mrangora tugende ukunyene hogi itabaranya muhogi ibi bintu hogi je mrangora urumvise ingene mbari ibi bintu gayemwe byo gusaba ijambo umuntu yogutunganirije akari wagutumura ibindi bikigaye uwaguhetsa akabari waguheku uwagutunganirije kari wagutumura ngo muriko muramugora eje uwo muntu ambwiye uzogira ijambo ari ukuri kukaba mbwiye ngo ningende ndamwicungire je umuntu yankoreye ikibi je wajengene ndamucunga ndamushobore byukuri ibi ibintu nakavuna nkokora nukuri nakavuna nkokora nta nuwoza byemera Bira muhungu we nturaja kwifotoza kugira ngo urondere ya dadite ishasha je naragiye ahubwo we sinzi ikintu urindiriye jewe sidagenda sidabironkera umwanya uragenda kuko zijya karanga muntu nshasha n'uburenganzira bw'umunyagihugu ari we wese ahubwo we sinzi ko nevyahugendeye urazi ndenda afise amakenga yayo urazi amakenga afise urazi ugiye kwirondera hariya kwikomine jewe simbona ingene bakora ndihego nukuri bamwe hajya kwikomine usanga ugiye ukicarira ubusa oya si bose si bose oya si bose ndabizi si bose mugabo ugasanga umuntu w'umunyagihugu ntibariko baramwitaho wi injira ndakazi yambu nyakubahwa mwaramutse mwaramutse murakoze rero mukuri ni impore uyu ni umwana wanje narinje ngo muturabire ko yoba yanditswe mu gitabo kubera hariho abandi benshi bandikiwe rimwe igihe yavuka bavuga yuko baza bagasanga nta mazina yabo ari mu gitabo we n'umuregwa wawe yego mbe yitwa nde bayo kurera Marita bayo kurera Marita Munoze yego ivyo birashika ari abantu ze batandiswe bahora baza no kubiraba ngaha kabashinarira ngaha bayo kurera Marita bayo kurera Elia bayo kurera Mire bayo kurera Froza bayo kurera Marita yego arandiswe mutamba ni vyiza gose nimwe mudukoresha duhembwa kubera mwebwe yataba mwebwe mwaza ngaha ntitubatoronka icyo dukora nukuri turabakengurukiye emwe nukuri murakoze ndumva ko ivyo tuzokenera byose bizobonera nta ngorane muzogira yego muka yego murakoze murakoze nawe nimuze mugira ingorane mubwire n'abantu imwe mwamwimwisha amafaranga itunga murirondera kwinshi ni itunga burya cyahiyo mari nyota none ndabuwe ni cyahiyo nditahiwe nakwitakiye we nakaja namaji nego yutandishe eraki yatarishe hewe nego yutandishe nego yutandishe nego yutandishe walishe jari janarishe mama hera di janarishe ni mama hera naguhaye amahera imbere ni mama hera hari umunsi numwe uramide ni wewe maruwe kangahe mama hera ndi waruki utarishe mama hera yanje
none aho ntiwokora mama yanje. hakujana mufate nakujana Ubonye mama yanje. umviriza rero banza wumvirize Numviriza. none aho ntiwokora mu mufuko ukaraba ko Numviriza. yafise sinzogushurira ugira azovuga ngo Yewe ngo waramu byabihumbi 10. Utanumbuka wenda. Hochi bisa. Hochi. Iruka. basi Iruka. amaramara wambuka agasombe k'abana abangaha sawa sana ego utabulirimbira ati nabuli mabazi bambona mahoro mbaho mbaye muzanywe n'amake iranyomoye irabuza ikomorera munyamarega ikomorera hiwanje ego nyene nese mbone kwasekura Ndiko hari busandara nukuri mbega nyene urihuta ngo ndakuzanira agatebe ndihuta nihuta ego reka ndakuzanira agatebe wicaye ashi ndakubwiye ngo uranse kurira mbona basha bisa twengera hiyo urumva sinjya nonda kugoye mukama oya reka nukuri ndiko ndakugora oya nukuri nta kimwe oya nonda ndiko ndakugora icara ndahateba nukuri naze kwatega urazi ko mfise inkumi harwaruka siniboreka kwicara kama wanje ugenzwa n'amakino iro gusaba umunyu uje kuwusaba iwanje urabuza iyo uje kuwusabasha obyemera umugabo waherekwa n'amadokima tubona genda ijoro uri kuvuga yuko adakomunyu uri ngaha mu amadokima cyena mambona ubona yamubwirako amagorwa ngowe muri iyi nzu wa mugorewe ntawe noya yagira none nk'ukwimenesha ibanga mbe uraza abana banje kumwe ayo bagowe ku ishuri birigo barabatwenga ngo bafise se akora ngo mugabo bakabara ibinuka bakabura maniforme bakabura ibikoresho nukuri sinobora kutwenga nimwitwengere mama wanje ko mwahiriwe mwubatse neza mworeka gutwenga najewe ndakigorewe muri iki gihugu cy'u Burundi ndakigorewe mwa baje jewe narimvuze jewe sinkunda kugura umunyu mu mabotike wa mukiriso jewe nkunda kugura mu isoko nengize nti rero je ndosimbira ku isoko reka ninyavye hano utuvuta akunyu ntagiye guca ingero sindonka namba kama nimba wifitiye agafaranga basha genda kwa Paul ubuje ngo Paul apima neza kumbwiye ko atakufise uze kurungika umwana muhe uze kungwa sa kwambaga wewe mukamurakoze nukuri uraza kumurungika ndamuhe basha ndamutuma jewe yo kumva ko namye gusaba umuntu nigisha yatunura oya mwe ho mama wanje ko muhiriwe mwubatse neza imana zabahaye oya jase ni doga mukasha sinidoga zarabahaye mwarasenze murumva ego nakabayi rero gira tudagura ego darungika jisirene hewe nimba ufise n'utuvuta uraza kumumpera tubiri uramuhaga kombe yari yayaganye yayo ego uzobukoze no musi karubutse ndatomboye ba zino zisome nza kuzirya zimota neza urwagwa ruryoshe nk'urusigaye mwishwaje nawe wabyumvise jewe inzoga iranyohera cyane ndashaka ko kwegereye kwibarabara bogira iyo mboregwa nayo Madamu. Yeah. Wopima. Hello. Urabi bitatu byawe ntibabimene. Wa mugabo ka pepe. Ashi.
banje kumuryamika bahasi bahasi tugende banje kuryamika bahasi mbese umuzigo bahasi amkuriye hada kuri urya nk'umuga okisha Sakagura gutaha gutana bwo kuma yandi baba yasatuye binini kandi honda ziretse ko nyene ntibyo kwaka naye mwako muje aya masaha atari batwirukanye ngo kubera ashine forome n'amakaye kandi twambara impuzu zisa nabi abanyeshuri baguma badutwenga uko nukwiyemeza uti byo aha uti namwe impuzu twambara muhira nzo tujana ku ishuri nivyo mwigisha bagwiye none wewe gariyo kugira konzirikana nakubwiye nti ko ari kaye niniya ni uzoyice mu bice byinshi ntuzomubwire mwigisha gukire mu bice byinshi hamwe ukahaca igice ahandi ikindi gice ahandi ikindi gice ntawe mubwiye urabyibagiye nimonaga mwana je ko mugowe mama bivuga mu mubwire uti twe utirega turakenye none weho gajise wanabona ko ari wampaga kaye gatoya miliyoneri yarakwiye kungabaniriza kubera niwe wahaye nini ya cyane harimo ataburi impapuro mbere undi warukwiye gusubira kumugurira oya kandi ari runini urikundasha mwese mukeneye kwiga gusa nuko nkwiye kuza kubisaba umwigisha nkamubwira ko turabakena ataho tubikura hataho no kureba makaye nizo ni forme mama wanje mugico nkora agasabuni koko ndaza kurabwo ngurana mahera ncenza kuziba mesera urumva ndaza kuziba mesera nintaronka agasabuni naho ncavuma nkoresha ikamba canda yihonda ncenda yihondagura ncenza kuba mesera mwa ubwo ntizohavane no kikamba oya aramushi ushaka kuvuga yuko no hava noza kugurisha iyo mpene nkagurira izo ni forme zanyu nayo makaye nibya ninabona ndondeye nkabura nukuri ntazobwira so bakayishora genda rero mufungura utwa kurya mu nkono turiyo hanyuma rero nce nirukanga muri ibyo ninabura cyafata umugambi wo gushora iyo mpene nakaja sa nije nagutumyeko mwana umuye kubusa ndashima uraza aho wari uri ndahazi uraza aho wagiye ndahabona kuri mwarakoze n'abakengurukiye cyane kukazi wigenza gute wewe cyakazi ndagakora neza amaheru uhembwa urayakoresha mu muryango abana ntibiga nta bikoresho baronka nta n'impuzu bafise icibagiwe cyo n'umugore mugabo kishinga mu kabari inzoga urataha muhira urarahe kandi abantu barakunda kuvuga none nk'ivyo ni bande babivuga nakaja we ntumaramara bavuga ivyo babona apana ivyo bumva iyo ndabimenya sinari kugusabira akazi umenye kuri umugabo wubatse urugo wasize abana harya usiga umugore wawe harya uri ku kazi umenye yuko aribo rujya rugo ariko witayeho ari gurarira rubundi ari guri kurakorera nakaja ndasavye imbabazi basi jewe nani nakurondereye akazi nguze gutunganya urugo rwawe burya wari gukora uza gufasha umuryango none mu muryango urahafasha erega umara amazi jewe uri gito wana kurambabarira agenda agiye kwikebuka nukuri kandi ndashima umuntu ampanura birambabaje kandi byarambabaje kuva nkivyumva kandi nivyo mbona na jewe umugore sindamubona haje bana sindababona haje nakaja erega uhawe yarahavye niko bigenda karanciyemo
ko noronka agasombe. Yozo. Sa? Ngeruriranya. Sindemerewe. Uraho Zofia? Yego. Naguheruka kera. Si cyane ufashe. Cengiye kuraba uduharage iyo oye mu mirimo yo nabirimiye. Ngiye kuraba ko vyo babirera kuko natanguriye kuri bito bito. Ngo manze kuraba ko ronka ivyo ndari runo. Ewe mukama ndatomboye. Hananye mvuye gucingero kwa Bernadita. Shahu antekereye ubududu. Abasha. Ndahiriwe nuko utuvuye gucingero. Yego nukuri kwa Bernadita. Sombe kwa Bamureka bashya kwitera ubworo. Wewe ari we uza gucingero. Kubera iki nitera ubworo? Reka. Jigurambabarira mugabo. Nyo muri kundoreramwe amajambo mana yanje. Ndagukomeye amashi. Ni wivugire sha. Mwana mugabo wawe ngo karamenye. Ubu ngo bifaranga ngo ahembwa ngo numuyorongo ngo atega imbegete. Wewe ari we uza gucingero. Mu bisanzwe nyakurushwa ngo arakora agapfa dakoze. Reka ko mutuka reka. Reka share. Ahubwo mugirira umenyetso mugirira igisabisha. Yafuma kabura nyakazi. Mbe yashuratse kuntandiye. Yakora nkaza gucingero. Ndabizi. Nukuri umunyu. Ntagiye gucingero sindawuronka. Utuvuta ntagiye gucingero sindaturonka. Ngo arakoranya gukogwa mu nda n'itabi. Reka shareka ko mutu. Urya arandiye sharandiye. Mama bana ntibamuzi. Manda none ndacakubaza. Ayo mafaranga ahembwa none ayajana he. Atahembwa aragapfa dakoza aragapfa dahembwe. Wewe kwimana zaguhaye gashamuka bamwumvikana nahadakora ntusumba bakora gasha. Mbabarira nukuri. Abana wibaza abamuheruka ryari bamuherukira mama wanje ngo atararonka nyabuzi. Ubu abana ntibamuzi ngo atahasanga api itahira saa 9. Bukeye ubwo nyine akacamara nk'iminota nka 10 akaca subirayo nukuri abana bakaba bamuzi. Ikizwe coco wa mwana mutoya ujya wewe ntiyora kubwira ati amubona cayiruka yona aranamubona ariko kuvyukuri ubu unibwo wiri urakorera rikamina sibukesha ujya muvyeyi nta wundi ahantu horatari ujya muvyeyi Bernadita abamdimbwiye bose bitwengera nkuko kwiwawe nti mbwira abashanze kubakorera muzompa akaro kudu kagafu ndarira canka kajumpu ngo mbe mama wanje ngo uri kuratwumviriza ngo mbe ashamwe na mugabo nticabadevuriye ntimwahiriwe ngo imana ntibiyabahaye naje nivyo narinzi basha ntuzobure no kuntuma ko nejo nzoze kuri kuzima ngurya hewe jewe mukama usangwa ari uko jewe nta bikorwa ndagusavye oyo busibuke ubu bwobwo ubu jewe nzobuguha ku buntu nta mukozi nzokwirirwa ndagusaba nukuri bazoza wakire ubu ntabwo nzobura nawe wibaze ngiye kubukoza iki agasombe nakone ndagasaba ngomba ngene ndiruka ngende kwa Ruzariya ndabe yuko yo mpa agasombe nako nkabukoza nukuri nta nutuvuta nta nakunyumvisa gabundisha waratimba gutimba gusa ubona umuntu agenda yibaza ngo rahiriwe naho yaratuntuye ku mutima basha aha rero mugabo kuvuze ngo ntufate inzira njyaye uranka nuduharage nza gushira mu kamera ko gaso tugere sabana imihanyi ibiri myagiye gutyo nukuri yego wobukoze nukuri sha ngo tugende turabe ari hamwe wogira imana ugasanga byeze nukuri ibyo uza kurarira iyo bibura wesha nukuri urakoze nukuri yoneje tangu kina rero oya ahubwo naha yo wakanyegeje naha hose nasize hamwe nese ngasona hereyeko nena bobo mhende mwaba muriko murakina bwo kurampenda guma mukina nta haco
kirihe nkabona kibatumye Cari gifise iki? ishakoshi ishakoshi inyuma ahubwo mwe muri inyuma kirabatumye Nigisuma nukuri. cinje mu nzu ahubwo muri inyuma ntikirapfa kibatumye Cari gifise Turinze tuza. tubonye gifise ishakoshi inyuma Oya nimpaka duhenyuke. mukama w'ikigongwe kandi yambaye n'igoti ndende Anari ngamu nakaze kanyu mwe muri ngaho kirabatumye sambera jeni Iconza arafashwe arafashwe. Nibisigaye. Reka Umusoma. None nogira ntagashanate. Oya reka ngende. None gashana uduhutu twanje yodi. Inyuma. Arashaka guca inyuma abasha mwidirisha. Urwo rusuma ruri hehe? Rurihe? Ruri urwo rusuma? Mbega ni wewe. Iwe biteye kuri gisuma winjiyemo. Mama, cyane gisuma. abana batabaze Sinakubwiye gisuma. Ubu ni so wa. mama ni papa Niso. Nenga bana ko Musa. bafashe ifoto ya papa bayihomeka kuri ubu Reka kubarisha abana ntuzo nta mugabo agira ngo byipyipyi. Umutapfuye umutima. mamugira papa yarigera ntuko atari ubwo rusuma Niki nacyo kirashobora kuyoberwa se wacu. Bakumenyera. Oh. Ikikujanya amasaha shaho nta utarutanka ya masaha ndakirindiriye. Asigaye ngo urikundira umwana bareka kubarya. erega ntibamuzi bamubona ryari Bamubona kangahe? bavuga shokore Ndavye ukuntu mu minsi heze utararonka ku kazi ngo kurakuranya amafaranga wibagira ko akunyuma agasangira ubukene mwabusangira reka abana bakwita igisuma nta n'utuvuta aho nyene dufu uko uraba ukuntu basa tumaze iminsi turaruhusa aho nyene nukuri reka bakwita igisuma Nawe uko burya ubuntu buriha